Yes, benge bangena pesa yomote kwa tawo mujagara kubaretse nange bitatu Joel, shwa kunyitwa bitatu cyo kwanyitwa Joel. Amazina nayo nyene TV ni Linux TV nkuko twama tubabwira twavuga ko tuzoza turabaye ibintu bimeze neza ibintu umuntu wese ashobora kubona ko ari top. Uno munsi bidasanzwe umunsi novuga ko udasanzwe cyane nazanye umutumira dasanzwe benshi muramuzi ku mazina menshi agiye atandukanye ushobora kumwitwa Simba cyangwa kamwitwa Lolilo cyangwa kamwitwa yandi mazina agiye atandukanye nta byinshi novuga ariko reka abantu banze tumuhe kaze amahoro mahoro cyane ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana kuri TV Inox TV nk'abantu sakaryo ko kuganira namwe no munsi hanyuma nibaze ko meze bien ikiganiro muza kugikunda mugire subscribe imbere ya byose like na comment nyinshi cyane ugisharinge ikiganiro ishike hose murakoze. Sa Lolilo dufise hari ibibazo twagomba gusa no kukubaza gatoyi nk'abantu bakunda gukurikirana ko uri mu legend no vuga ari kurundi rwego utakuzi n'umwana we yaravutse nk'ejo abandi mugabo benshi barakuzi rero ku bantu bako baradukurikirana baranzi Lolilo ariko hariho benshi bo bataza ati Lolilo amazina yiwe y'ukuri naye sinzi ko ushobora kubibutsa gatoyi. Nitwa Zeimana na Sok Salum batazira Lolilo Simba Ntare Rugamba Chambara Burundi. Nkaba natangiye kuririmba murabizi natangiye kuririmba afise imyaka 15 ubunye fisi imyaka 35 hanyuma maze imyaka 21 mu muziki. Murakoze cyane. Lolilo ratubwiye ko umaze imyaka 21 mu muziki. Eske muri iyo myaka 21 nibihe byiza umaze kubona mu muziki cyane izihe nambamye umaze kubona mu muziki? Ni byinshi cyane sinabidondagura ngo ndabiheze. Navuga naronse umwana wanje wa mbere mu muziki bita Rahma. Hanyuma nkabafisa abana naronse umugora nkunda mu muziki. Yitwa Loriane muramuzi mutambukanye wanje. Hanyuma mu muziki ndundi namaze gukora byinshi namaze kuja mu bihugu bitandukanye Norvège Denmark Sweden Irlande ni byinshi n'ibidondagura ngo ndabiheze ejo bundi nteruka kuva muri Azi i Dubai niyo nagiye gukora ibiteramo bibiri hanyuma ngaba nakaruse mu gihugu cy'amavukiro ngaha ndakora ibintu nyene nasohoye indirimbo yanje shasha yitwa Talk ninjiye kuri YouTube yanje andika Lolilo Simba gendo irabe murakoze. Okay, dohagaze aho nyene Lolilo iyo ndirimbo nibaza aho tamisi shika nk'itatu irahera umanza kuyishira habona kandi n'indirimbo ndanagukiye ziryoshe sana navugize nk'inshuro zishika nka 10 nkuma ndayumviriza ndavuga ati wow indirimbo ni neza cyane. Murakoze. Iyo ndirimbo kugira use n'uyikora Lolilo uba wayikoze yishimikiye kuki? Je ndakora indirimbo ngazishira ngaho mfise indirimbo zishika nka 70 muri stock hanyuma ikaba niyo ndirimbo yagezweho gusohoka nayisohoye umwanya wawo washitse ashida isohora ariko nari ndayifise kuva kera. Okay, abakunda kudukurikirana bari bafise amakenga bavuga ati tumaze iminsi tubona Lolilo ariko adasirikira ku mbuga zigiye zitandukanye. Rero izo mbuga zigiye zitandukanye bagaca babona hari ama foto twagiye turabona ya wewe n'umuntu kera wahora ufasha ntarinze kuvugira ngaha mugabo benshi barabibonye ikiganiro nuvuge na kibazo. Okay. Nakibazo turabonye umuntu yitwa Chanella ariwe Chany Queen hari umumenyesha mukuru yitwa Andre ko mutera ashaka kumukoresha ikiganiro mu nyuma amarandire nawe nyara kurondana nawe yaragukoresha ikiganiro sino bica hirya byarasidikiye ariko benshi babonye indirimbo zanye bacavuga ati ubwo ntiwoba hari ikintu baba baravuganye Chanella kugira indirimbo cyayisohora. Vraiment nakimo twavuganye mugabo nuko muritirana ibintu hariyo Chany Queen hakaba na Chanella. Chanella ni Chanella wa Lolilo yavyaranye na Lolilo. Bakaba bafise umwana yitwa Rahma. Rahma na Sor. Atwaye izina ryanje. Hakaba na Chany Queen. Chany Queen nibyo yakundanye na Rafro n'abandi nabwo nitaye cyane ku bintu vyiwe.
rero urumva ko n'abantu babiri bari different. Duhagaze aho nyene Lolilo umaze kubona ijya ntuze kijya kiganiro ca mbere wacakiriye wewe Lolilo bonyene bisaza kubera yabishuye neza yabishuye ko Chany Queen atamwana afitaniye na Lolilo kandi ubiravye ntivyo je na Chany Queen na mwana dufitani mugabo je na Chanella turafise umwana akaba yitwara baramuzi. Okay, tugarutse muri kariyere y'umuziki tuba tuko turavuga turana hari urwaruka ruguma rukora ruko ruraza ruko rurakora cyane kandi indirimbo tugo zifise kanovera cyane ku buryo n'aba DJ batokwitwaza ubu ngo nta ndirimbo z'abarundi ziryoshe. Rero muri urwaruka ruko rurakora nka wewe nka Lolilo nk'umu legend ubibona gute kuri TV yacu Linox TV ushaka kubabwira umuziki mu Burundi umeze bien abacuranzi bose baririmba bien dufise impano idasanzwe mu Burundi hanyuma twaba turiko turakora bien tuvyifatamo neza na twese dushaka ko umuziki wacu utera imbere cyane naco gituma dukora ibintu vyiza tukabishiramo akanovera kubera ejo cyangwa irya ejo umuziki wacu utera imbere gusumba. Simba ariwe umuzi wibuye niko nobyitwa umuzi wibuye umuzizi wa ciwo umuzi wibuye ayo mazina yose wumva n'amazina nahawe n'abantu abafanzi abakunzi b'umuziki ndundi sije nayihaye ego umuzi wibuye ni kubera abantu bakunda gukurikirana sana Lolilo bashaka kumusitaza kurondera ingorane kuri we mugabo bakamubura rero umuzi wibuye wamaze kuwubona urabona brother umuzi wibuye uri ngaha imbere yawe ni jewe. Okay. Ni kiganiro ndabona kira sana Lolilo turabona ukuntu wagiye urakorana n'abaririmbyi bo mu mahanga bagiye batandukanye aho mvuze Diamond mvuze Alikiba n'abaririmbyi tuvuga East Africa cyangwa no kwisi bazwi cyane akabanga wakoresheje n'akayubwira ukorane nawe ibikorwa amajambo make yego ibikorwa byinshi amajambo bati. Okay, tugarutse hariho indirimbo aho wigeze gukora ivuga bimamatwi ni indirimbo yana yaryoheye abantu benshi bagiye batandukanye. Indirimbo nawe na clip wayikoreye hanze kandi ni clip yari imeze neza cyane. Eske nta ntambamyo yoba yarabaye kugira clip wikoreye hanze atari nga mu Burundi byarakoze? Kashime kwanza Imana parce que Imana ni ikora byose. Ico gihe nasohoye indirimbo yitwa Reka kuca mwene wanyu hanyuma ya mukuru w'igihugu yitwa Buyoya Major Petero Buyoya yashije kubera iyo ndirimbo Reka kuca mwene wanyu ndaronga bourse aranditike nja hanze ngenda nakigwa na association yiwe iri muri Hollande yitwa Ikibiri y'abavuzi b'ingoma ndakora ibiteramo hanyuma ndaronga n'akaryo ko gukora iyo clip yanje yabimamatwi n'indirimbo. Lolilo ama turashaka gusaba urashaka nk'iyo ndirimbo ashaka kugira agapera gatoyi kubakunze bimamatwi bazogabaruhe nakindi biyumvira taruguteranya basumara inkwi bacunira amabuhe naco bokora co tuma duhebana umviriza nkukira agace kibondo ico umenya harabasi b'urukundo bagateranya bashaka guteranya bazoryoherwe nitwamara kwangana Simba ntare rugamba cambara Burundi. Simba duhagaze ku iyo ndirimbo nyene tugerageje kumva nk'amajambo arimwo ngo si kubera wari ukuntu wakora cyane hakaba ari abantu bavuga ati Lolilo ibintu barakora bakagira ibintu by'amajaruzi bya ni story canke nyene byagenze bute kugira iyo ndirimbo yimwe ishari n'ubunye rirahari byinshi gusa kuri Lolilo abantu badashaka iterambere ari abantu badashaka ko tara yanje izamuka igakwira ahantu hose abantu bakayibona rero bagenda bafrena ibintu mugabo Imana nifise ubushobozi navyo bazoshikako naco bazoshikako kubera Imana ico akati gateretswe n'Imana nigahenurwa n'umuyaga.
Lolilo hama hari ikintu nagomba nkuko nogaruka ko gatoyi mu ubu turabona 2022 twarayivuyemo kandi 2022 tuvuga ko ari umwaka kuri wewe wabaye uyundi mwaka wa bien tugerageza gukurikirana uko imiziki yagiragenda urabona ko ari umwaka vraiment umuntu yo kwishimira mu bantu b'abafanzi biwawe cyane n'abandi bose bakurikirana imiziki wawe rero twinje muri tutarinja muri 2023 hariho igiteramo cyabaye le 30 December aho rero niho tugira duhagarare gato ico giteramo cyari cy'abaririmbyi mu Burundi ntabyo twari bwabo abaririmbyi bose bo mu Burundi presque bose eske kiye giteramo nkawe umaze kubona afishe umaze kumva ati kigira kibe muri we wabyakiriye gute nararyohewe cyane kubona abarundi biyumvira kijya kintu mbere ndabashimiye abaorganisateur b'icyo kintu vraiment mu bintu bakoze muri 2022 ico kintu cyari kintu gikomeye cyane guhuza abacuranzi bashika nka 15 cyangwa 16 bagaca kuri stage imwe kandi b'abarundi gusa bagakora igiteramo kidasanzwe vraiment much respect mwarakoze cyane mani baje imbere mu bandanye mukora kujya nyene ego okay hama tugaruke rero ku ndirimbo yawe nyezina indirimbo vraiment tuvuga twabiciye ko gatoyi nga tuyigaruke gatoyi ni indirimbo umuntu wese ariko arayumviriza yumva harimo akanovera rero mu ndirimbo zose wakoze kuva kera gushika ubu niyihe ndirimbo imwe uvuga ati jewe iyi vraiment kenshi ndayumviriza nkora ku mutima cyane ni zose ndazikunda ariko hari indirimbo zimeze nk'abana nabana banje navyaye kubera zavuye muri jewe rero zose vraiment ndazifata cyo kimwe naho zigenda zisumbana mugabo zose ni indirimbo za Lolilo ego okay ama iyi 2023 twinjiyemo ubona ugutegura iki muri 2023 ikintu ndabemereye kwanza chaque mois nzoba indirimbo shasha buri kwezi nzoba indirimbo shasha nuko ngiye gusora indi ndirimbo uri kwezi kutarahera très bientôt ngiye kuba indirimbo idasanzwe iri soutenu par Abubef ego indirimbo iri soutenu par Abubef n'izindi shiramwe nyinshi zikoranye mugabo ziri muri Abubef rero ni indirimbo yigisha cyane nguko twaba tubabwira buri munsi tubivyirore ego mucuranzi ni cirore rero a partir ya Lolilo agiye gusora indirimbo igiye kubica bicike nkareka kuca mwene wanyu iri soutenu par Abubef murakoze cyane okay hama Lolilo nk'umuri gente wo mu Burundi dufise ngaha azwi cyane n'ahantu hagiye atandukanye turafise n'undi muntu twovuga nawe nyari wa kera mwahoze mufitane n'ubucuti kenshi ariwe Big Fizz ari umugani ari indirimbo yitwa ntacurira ntakorora ijya ndirimbo ni indirimbo yakunze cyane ariko abantu benshi bakavuga ati iyo bahabaye nk'ibiteramo nta munsi umwe ushobora guhamagara uwundi mugashobora kuyiririmba imbere y'abantu habuze iki kwiko mutagikora peut-être kubera tukora ama concert mu mwanya utari umwe usanga ariyo jewe ntangura cyangwa we akahereza cyangwa agatangura je ngahereza rero umwe ahejeje hakiri kare arataha rero turafise ubundi buzi kandi turafise n'amafamiye turaba père de famille dufise ama responsabilité menshi na mwanya wo gutakaza dufise wejeje akazi ucugena mu kandi ego ama nyene ndafitiye akabazo ije ndirimbo kugira muyiyumvire kugira muyikore muri we na Big Fizz apana twiyumvire niyumvire kubera ni indirimbo ya Lolilo n'amagaye featuring n'amagaye Farias arakora araririmbamo ni featuring ni indirimbo yanje okay bakunzi bacu bari Nox TV murumva ko Lolilo ariko ratubwira ibintu bigiye bitandukanye n'iteka ridasanzwe kubyo mutayimunzi murumva ko mubimenye ama Lolilo kugaruka nuko rakora ubu ni ntege ushobora kubabwira kugira vraiment 2023 génération yacu ya 2023 bakora bien bafise amatalent mbona hari ibintu byinshi tutakoze twebwe mugabo bariko barabikora na shaka ndabakeze vraiment ndababwire félicitations ushire mu nguvu mubandanye gutyo muduze umuziki wacu dutera imbere nk'abandi okay ama hari tugerageje mu kanya kugira duce dusozera hariho umuririmbyi yavugiye
ku kinyamakuru kiraho ariwe Fabio yaravuze ati Lolilo vraiment numu superstar Lolilo ni umuntu twovuga gerageza ahindagura imodoka cyane ashobora kugura imwe ndetse akagura iyindi ashobora kuba afise imodoka nyinshi cyane kuri wewe nka wewe nkuko kuntu gumuhindagura imodoka ubwo ko ubustar no superstar bitandukaniye he ubustar na superstar kuba umustar local umusuperstar umustar ari international ni ibintu bitandukanye ego hanyuma ikindi kintu guhindura imodoka si kuvuga ngo no kuba umusuperstar no nakazi usanga peut-être ndazihindura kubera niko kazi kanje kandi urisha amamodoka menshi n'amadini menshi amahera yakuye hanze hano yari oya bo nivyo narose udufaranga i Dubai nashatse guhindura imodoka kubera shikani ninezereze nanje ku mutima de toute les façons turakora akazi tukinjiza amahera kubera tubeho neza turyoherwe natwe nahinduye imodoka kubera ndyoherwe famille yanje ndyoherwe n'abana banje baryoherwe binjire mu yindi modoka yagera rero afise abana bangahe abana 5 Lolilo akunda iki mu byo gufungura Lolilo ndakunda ivyo kurya vyose ariko cyane cyane nkunda imyumbati yego imyumbati n'ibiharage vraiment ndabikunda cyane naho bavuga ko ndi intare nkunda inyama ngo ndi inyama cyane mugabo imyumbati n'ibiharage vraiment ndabikunda ajya Lolilo akunda abantu bameze gute abantu bose umuntu ari responsable umuntu ari sérieux umuntu afise umuryango yitahura afete nibo nkunda okay Lolilo tugusezere rero ongera usezera n'abatumire bacu bari Nox TV ndabashimiye cyane abantu bose bakurikiranye iki kiganiro nkabashimiye Nox TV kubona barondera Lolilo turakorana hanyuma icyo rashaka kuvuga abantu kwanza bagikurikiranye turindiriye amakomantere yanyu ngaho munsi abataragira subscribe bagire subscribe ama like menshi hanyuma bagisharinga iki kiganiro vraiment urakoze cyane hanyuma mugende no kuri channel ya Lolilo Simba yitwa gutyo nyene Lolilo Simba mugire subscribe like comment and share murakoze abakunzi bacu ba Nox TV twagira tubongere tubasezere mu bandanye mukubita like na share mukurikirana ibiganiro byacu hamwe butanzo barondera n'abandi bagiye batandukanye kugira tubandanye duforminga umuziki wacu ndundi akaba ari bitatu kuri kamera ni Ale Furanzima ciao